twongeye kubaramutsa twanga kubaha ikaze mu kiganiro Burundian Success. Nkuko mumaze kubimenyera, Burundian Success ni cya kiganiro aho dutumira abarundi batandukanye bari mu ma domaine atandukanye kugira batuyagire batubwire parcours yabo, hama dushobora no kubavoma ko ubwenge bumwe ama principe canke ibintu bagiye barakora kugira bashobore gushika aho bageze. Hama nkuko mubizi twari twababwiye mu kiganiro cyacu giheruka aho twakoranye na Madame Keti, twari twakoranye kuri sujet ivuga ku bijanye no kuziganya. Mugabo nkuko benshi bagiye barabitubwira, baratubaje ati okay, ni byiza yego turaziganya, mugabo ni gute dushobora rero kugwiza. Rero nico gituma twaciye tuyumvira kurondera ubundi mutumire, bamwe musanzwe mumuzi mu ma conference canke biciye no mwishira hamwe arongoye. Araza kugira umwanya munini wo kutuganirira, atubwira uwo ari we, hama tongere tuvugane no kuri iyo sujet, kuri ico kintu kijanye n'ingene mbega ni gute amahera yanje birenze kuyaziganya gusa notangura kuyagwiza kugira ngo mve ku rugezo rumwe nje ku rundi. Nawe si uwundi, jewe ndamuzi muri bike byinshi araza kubibwirira, mugabo n'umuntu yashoboye gukora ikintu je kubwanje carantangaje, amaze igihe kirekire ariko arakora gisa n'icinyegeje, mugabo kiriko kirafasha abantu benshi. N'umuntu arongoye nishira hamwe ryitwa Pesa Yetu, benshi mwari mumaze kuryumva. Reka tumuhereze ikaze Ezekiel. Murakoze kwikaze. Pesa Yetu ni ubuhinga ubundi shira hamwe ryitwa Kingdom Investors Pesa Yetu. Ego mwakoze cyane no kuri kutwitaba kugira dushe kuganira kuri iki kintu. Ku bantu peut-être bashobora kuba bari bazi Pesa Yetu canke bakaba bazi mu bindi bintu, mwotwibwira Ezekiel ninde? Murakoze. Jewe abantu benshi banzi nko kuva kera, bazi nk'umuntu ufishaka kandi bitoroshe ko ncika intege iyo nitumye ikintu ko vyogenda kose. I keep trying, ndagerageza. Hama natanguye ubuhinga Pesa Yetu canke banatanguje nk'umufondateur wa Pesa Yetu hari muri 2014 vers la fin 2013. Hama Pesa Yetu yaje kubera nagize frustration kana kamuzagi wanje, je nibaza ko kuva 18 nagize crise au niveau ingene natahura ibintu, surtout ko sinari satisfait n'ama service yatangwa n'amabanki, kuko surtout ko amonaje urumva nari mfite ivyumviro nibaza vyiza, ivyumviro nibaza byakuzana amafaranga, mugabo malheureusement kubera ko ntari mfise ibibikurikira notamment ama hypothèque kwa sinaronse umuntu ashigikira. So rero ivyo bintu nabwiza kwifata mu buryo bubiri, swat far guca nzima nkavuga ntepa narabuze umuntu afasha canke nkagira revolte kamwe muri jewe yuko niyumvira ko iyo ngwana ntayisangije. Voilà rero ca ntanguza Pesa Yetu kugira ngo d'abord nteze imbere ivyiyumviro bijana kuziganya. Iyi ni imvugo mvuze imyaka indwi idahinduka, ziganya. Mugabo sike plus important kuziganya ni kimwe. None nziganisha nkora iki? Ubundi kuziganya birarambira. Nibaza ko atamuntu azobikora arengeje amezi 3 adafise igituma akora ziganya. Aro ca ntangura gupromotinga bene bintu tuziganya. Kuko nasanze uragira ivyiyumviro mugabo ahantu haza kuva mutahe. Mu byukuri si henshi gose. Ahasigaye hose ni hari shiri, mugabo hari shiri na amafaranga waziganije, aho niyo ubuzi ko ni wakanozo yatora. Uyo ni jewe nije ko ndavuga nivyo mazige niko ndigisha. Abantu benshi bagiye kwimenya vuba cyane kubera ingene je ntunganijwe, ingene nkozwe muri jewe, ndakunda kutavuga cyane gukora. Ibiro niko ndavuga no munsi n'ibintu bimaze imyaka indi kandi abarenga igihumbi bimaze kubafasha mu za bwabo. Yego. Ni kuvuga gushika kuri no munsi kuva muri 2014 Pesa Yetu imaze gufasha abantu barenga igihumbi. Tuvuze igihumbi n'abantu bayitaba inyigisho ziwacu. Turafise inyigisho tugira tous les deux derniers jeudis de 18h à 20h, tukabigisha icari c'amafaranga, education financière. Muri education financière harimo ko twigisha cyane ko umuntu amenya neza ses sources de revenus, mbega amafaranga je nkanda yakura he. Amaze kumenya yakura ifa kamenya na yorienta, hamuna abaho ubuzima dépense mugabo yisuza yinjiza, kugira ngo tubeho mu buzima tuvuga ngo turi libre financièrement. Zinyigisho turamaze kuzitanga haba Gitega, Ingozi n'Ibujumbura. Abarenga igihumbi baramaze kuzumva, bamwe muri bagashira no mu ngiro. Mugabo turafise abantu bashika amajana 7 baca bagenda mu migwi bonyene bakiyoganiza, bakavuga ngo twifuza ingene za nyigisho twiga tukodishira mu ngiro. Bamwe muri abaca bakora imigambi rusange muri wa mugwi, bakemene boteza imbere cyane ingene boshira mu ngiro bya vyiga bifatiye kuziganya
no gushira amafaranga kuyinvesta kugira ngo amafaranga akore. Mu kiganiro giheruka twari twabwiye abanywanyi ba Burundian Success ko tuko tuganira kuri iki kintu cyo kuziganya kugwiza amafaranga kuko nubwo kenshi tutabivuga hariho frustration iza iyo umuntu abona ariko arabaho ku kwezi bidakunda ukabona ntutera imbere mu bintu byawe niki rero nk'umuntu numva asanzwe afise experience kuko imyaka kuva muri 2014 ari ibintu uri kurakoreramo atari ibyo uri kurakora gusa ahubwo ni ibyo uri kurakoreramo ufasha n'abandi nibaza yuko hari ikibazo naniyumviriye kubabaza naniyumviriye mugerageje kuraba bivanye n'abantu mwakoranye bivanye n'abantu musanzwe muko murakorana nizihe ntambamye canke ivyiyumviro abarundi bagira canke abantu bagira usanga bibabuza kuzigana. Urakoze icambe n'ivyumviro mu by'ukuri iyo ivyiyumviro by'umuntu bihindutse nta kimwe kitoshoboka. Bino vyiyumviro vyacu bica bizeka dushirana tuvuga ngo mbega jewe nziganya gute kandi mbayeho kumagendera kuva n'umuntu abona ko ingene abayeho abona ati no je kwezi guhera napfuye nasanza eskerema nzosha nziganya iki. Ivyiyumviro kibifise ntibikunda kuziganya. Nibaza ko ico nashoboye gukora muri ubwo buryo kwari kubibutsa abantu yuko umuntu wese akonsoma yabwiza kuziganya. Nyuma yo dupikirana ngaha kagira ati jewe no simfise revenu mensuel fixe je nta niyambushe kwa nta mafaranga ndonka mugabo nimba wambaye ibirato mugabo nimba wambaye ishati nimba ukonsoma urayifunguye tu devrais épargner. Iyo mentalite nitahinduka nta numwe azoziganya ngo kuzigana ibyo abantu bafise salaire mensuel byo nabaca avuga ngo ndetse nkwiza. Rero twese umuntu wese ageze ku myaka yo kuziganya yo kukonsoma yabwiza kuziganya. Ibi navigishije abana banje mfise umuhungu imyaka 4 n'umukobwa imyaka 6 baraziganya yara maison kubera iki barageze gukonsoma. Umuhungu anafise imyaka 7 umukobwa afise imyaka 6. Aha nisho gituma pesa yetu yatanguye mu bana yatanguriye muhiri wanje narabikoze muhira nigisha umwana wanje kuziganya tubikoze imyaka 2 muhira cyo tubisohora hanze muri pesa yetu cyo birakora. No musi rafise abana plus de 125 bahura rimwe mu kwezi baza kwiga education financière icarico. Abana do kuva kuri 6 gushika kuri 18 nga turabarogrupa do 6 à 9 hama 10 à 13 hama 14 à 18. Aho ari kubera wumva umuntu wese aje wow inyigisho ziraryoshe jore miyo ndavyiga nkiri muto kandi usubira inyuma ntibebe katuvyigisha abana bacu ndabigize muhira avec Daniel na Kiha bamara imyaka 2 yo karabikora wow vyosohoka ma conclusion simple nimba wewe ukonsoma tu devrais épargner cyambe rero nako navuga ko kijana mentality ikindi n'ubwoba bujana kazoza ebana kazoza iratugora kwe kwimvira wimviriye je ukabona umenga tuzoshikayo ico gihe ntibaziganya. Abantu rero iyo nta migorana hari abacibaza ko bafise insiguro bosigura ivyakahise no tise 2015 vyabaye canke vyabaye na ryari nari mfise uca birahera no ibi ntigo tuza kuziganya. Je nk'umukirisu nemeza ko akaza keza kari mu biganza vy'Imana alors ndaza kuziganeza akaza kanje kubera ndazi ko hazoba ari heza mugani nta connector yuko ejo hazoba ari heza ntibizogana neza. Hari umuhinga yitwa Peter yavuze ati the best way to predict the future is to create it. That is the only way uvuga ati okay imbere ni heza hatangura habe muno munsi. Ini ntamba ya gatatu nibaza ko itwica gose ni social. Ebana turi muri sekurungurane umuntu afise revenu mensuel fixe nziza agaca guterera 100 mugabo byanditse ko inyuma kuri envelope bien sûr sekurungurane pa I mean izina na telefone ziyo nawe sigurike uzomusubiza we nawe yari diplome yawe nta kimuraro uronse akazi kambe gatanga kuza muri ndabantu bose bangurangene basubize rya kuri liste na karima donné 200,000 basi ngire 100 ntayo ufise wewe. Turi muri ubwo buzima rero social yarenze tubaho ubuzima bwo kumena amaso abandi bantu kandi umvume ngo uri obligé kubikora même si atayufise nivyo. That's the problem. Beko iki turi obligé. Jewe Ezekiel barabizi simakana gw'amafaranga umpaye invitation ya mariage iri ku itariki d'abord urambwiye ngo naho utoma ntibizosiba niho maze gushaka ku itariki mugabo yaba wombwiye ati okay you know mon ami mbega ufite umwanya ryari nzogire mariage aho rero nashaka kubiza ko ni cyandaba agenda yana ndavuga ntoke ane prochaine bishobora kubera uramaze wampiege deja bikuvuga ngo ubwo rubanza ruzoba ruko ngoze mu mufuko mugabo urubanza umpaye invitation iko ziri ku itariki 20 na sare ni kuvuga na sare warayifashe mwene majambo wowe naho utazomuha biri bizosiba mugabo nama niyumvira iki mbega umuntu antereje shaka iki mbega nta maboko akeneye aho ndagenda nkubaka sare ngafasha umugenzi wanje avec leme ngakora
rero abantu twumve ko iyi social tudahinduye duterera umuntu kwa ko ni Bible yavuga tutangishije ku bantu no kugenda kubimenye tushaka amazina inyuma umuntu azogwana muri yaronka taronse ntibideni mu majamaki ibintu bitatu ibyimbe byacu mentalite tarahinduka kugira urwago muri kazoza ubonye ejo ukabona umenga wapi turi siri kuzohashika ayo bikase zokoronekara hama n'abantu mwage bakaye imanza nyinshi bakagutumira batakugishije inama kugira ngo ubahe amafaranga ibyo bintu biratuma taziganya antuka reka twinjire directement muri sujet yo kuyagwiza nayo ndagomba juste peut-être ukore kuri ico kintu cyo kuziganya mugabo tuvuga ku cyo kugwiza amafaranga umva ayo tuba twaziganije ushize ko ayo turonka mensuellement canke abakora ibiraka ni gute umuntu ashobora kugwiza amafaranga kugira abandanye gutera aje imbere mu buzima imbere ya byose nuko tubanza gutahura mbega amafaranga yacu ava he utarametriza isoko y'amafaranga yawe source de revenu ntibikunda kwiyagwiza ubu ni wa muntu baza ati mbega woronka amafaranga ya mu kwezi ngo shango je ntavyo mbona neza ngo je mbona biba oya imana ntiyafotora imana irayaguha ifo identifier ama source de revenu wawe niba amara kuidentifier rero mbega wumva uri satisfait si uri satisfait ntibikene kugira imigambi reka no gutahura ko atari twese bazogira imigambi ya deje bari satisfait avec les salaires mensuels bazonda bapfa Kristo canke bazonda bashika aho bashika je sais pas bagikora hahandi nyene abantu bararyohewe mugabo umuntu arabaho revenu ziwe akumva umenga harimo aka injustice ukuntu akumva umenga ama effort akoresha rande masinziza abo ni babandi baca bagira baca biyumvira kuyagwiza kuko iyo umuntu abitse 100,000 akama yabona ari 100,000 umva merewe neza none umuntu ayabonye ari 100,000 akiri 100,000 nyine umva uruhagarara abantu rero nimba ro kurankurikirana umaze kwidanse amasource de revenu wawe nimba utari satisfait reka cimvuga nawe rero wone ivyo kona kugira umugambi mugabo si uri satisfait avec les sources de revenu wawe ama income aza that is all right ubu rero maze kwiyumvira yuko wifuza kuyagwiza tanga kwiyumvira mbega je no cankora iki kigera maze kwiyumvira ukametriza ama entre yawe umetriza hose n'ama sorti uco wabuzima bwisunga amafaranga woronka kubera hajya inkuru mbi ivuga ko amafaranga atari elastike naho urabura kwega ntakweguka reka rero twige kubaho nyine amafaranga yacu angana nitwamara rero kuzana uko tukametwiza neza amafaranga yacu ayo turonka nayo twinjiza cha twimvira igikorwa cyo kuyagwiza igikorwa sikindi rero niyumvira ingorane nk'ubu ndakubaze nk'ubu ndakubwiye nti cakira cyo mu rumonge cacitse ubwo ukora iki ndaguha information bunyene tife kwa Shambira bagenzi banje nimuje mu rumonge iyo niyo information inyaruka hari abandi bantu bavuga ati okay wow tubisengera amasengesho y'uta ni somene prière kwa jeune prière vuga ati okay cakira cabamotse hari undi muntu automatique hajya mbega urazi kozana ubwato finalement bari solution ho cabutora uri muntu ati bwa burobe ya mikeke akamari muri yo bwa burobe akari kwararira ngumara kuvuga kuri uwo muntu wa gatatu acavuga ngo no si ikiraro gicitse ibintu bera mu rumonge vyinshi oya ndazana ubwato qu'est-ce qu'il fait il amène une solution à un problème identifié iyo solution ni à vendre alors dukore business nko mu buryo gutorera ikibazo gihari mugana twaba turi abarundi urumva ama piya atari hasi le piya kuri site tumwa twimbira kuja hanze n'ahandi tuzorengana ingwara dufise nga twonazana na solution tukanazidandaza muga tukiyumvira abandi babirenganye ni kuvuga izindi pays développé muri Europe n'ahandi bamaze gushika ahantu ugaca wifuza bya bindi bazana kama solution ico ugiye kubakora ugiye kubinjiriza tiresera tuje umu consommateur wahariya wogiye ahantu beze maze kuba identifié barayizana solution bien taillée pourquoi pas rester ici au Burundi ucuraba yangorane ucutaya solution abariyo uce udandaza rero jewe umbwiye majambo akingu mbega amafaranga no yagwiza gute nuko ndakoresha mu kwaki yazana cyo naco tigiye kuba ikindi message iri simple identifier ingorane ucuzana inyishu yayo avant iyo nyishu rero niyo tuzagurisha rero amafaranga ikiyagwiza sikuyaziganya kuko ninaziganya ngashira muri case yanje nkashiraho 1000 francs azaguma ari ya 1000 francs ya noti nyine gushika Kristo agarutse alors amafaranga aza kugwira abaye investi ahantu tunayashira mu kintu runaka kugira aze kugwira alors hari amamezo ama institution financière
afise ama offre meza tubaganirize twumve umuntu afise ikintu yoduha ciza twoshira mu mafaranga yacu esi yamuhaye yuko mugenza kurakora ikintu musaba nti nanje shiremo dukorane pourquoi pas ngiriyo trust ngiriyo test ya mbere nkore amafaranga rero agwira agiye mu kintu niyaguma bizwa azaguma ari yandi nyene ya ufatiye kuri aka exercice gatoya uhejeje kuduhereza ikiraro cyo mu Rumonge cyacitse uratoretse ubwoko bushika kuri bune bw'abantu umwe wese ngena aca yiyumvira hari uca abona ati uburobe biranse hari undi aca avuga ati reka nefo nabagenzi ndabwira ati ntimuje mu Rumonge hari undi aca yiyumvira ubwato nibaza hariho capacité nje ngomba kubaza ati mbega hariho capacité iri ine y'umuntu ingene ashobora kubona ama opportunity canke baravyiga nimba bavyiga ni gute umuntu ashobora kubikuza ufite ukora vyumvira muri sanse d'abord mvuye kiyo opportunity surface gambe kuko yahere ku kibazo ni kuvuga ngo ayo n'amaso y'abantu benterpreta ikintu babonye hari undi muco ntavuze hari umuco w'abantu baca bamobiliza abandi bantu babaterere ati urabona mu Rumonge ya miryango basha yo babana bashagiye mu barabara yo babana basha bagaca bazana ibikorwa humanitaire aha naho havuka ama ONG mugabo hari wa muntu ko narondera ngaha yaciyagira uruhagarara gatoke sinzosinze ntazanye ubwato mvuge ngo abantu barabivukanye cyangwa mvuge ngo baravyiga I don't know mugabo iconze uwo muntu ni yashise imbere y'ikibazo ntikimusanga mu kwakundi Nirega moya hajye turabona bajya bakokayi barafisa akantu burya babuze umutahe hajye wo bigisha gukora boshe bokwemvisa muri transport no mukokayi basiga mwese hano muhagaze mukamurindira akaza kuzana imodoka umwe mwese akababwira mu murindire ngaha akava nimba ari kumusaga ku isoko akajya kwizana kuri station yagira harengana agace kaca yizana mwese mwamurindiriye uwo muntu arafise sense ya business mwese yabahagumija mwamurindiriye agiye kuzana hiyasi so rero ndaza kuvuga ngo la façon dont on communique iyo problème ibyo twokwiga la façon dont twoyagora tukabona ngo opportunité twokwiga mugabo iyo share do pour changira iyo marareze changira nkibona iyo ngorane ibyo sinza kuvyiga mugabo biciye mu madefa abantu bondefiya ibitabo no soma abagenzi nogira bonyereka kurabira hamwe yangwane nkayibona mo solution hama ivyo navyo bicibona vana ingene abantu bigishijwe mbega baye ingorane turafuye turayanga canke indi solution kuko tumenye ko hajya abandi barazi ibintu abandi bavuga ngo itaguhitana guhitaniza haraba ingorane bamwe gaca ibahitana Joseph abandi gaca bahitaniza sindi kuvuga ngo hariho umuntu ajeje kuraba muri ya ngorane mbega je nga nta kintu yikuramo je ndi mufano wo kuraba izo ngorane ico nozikuramo tuvuga yuko just hariho abo bantu bazi kuraba izo ngorane canke hariho ama exercice umuntu ashobora kugira pouvoir ashobora kubona ati ni gute ingorane ishobora kumpitaniza canke no kuvyiyumvira umaze kwiyumvira ukamenya yuko igihe haje ikiza ni gute no kwaba misosi ni place ugira kimpitaniza urakoze je nibaza yuko kandi hariho n'abandi bantu muri kamere kabo babonye ingorane akabona umenga ntaco yikora aca heba agaca agira ka message kari forgo tukaca kavuga ngo pa ngo se comme ça la vie none ngirane jewe rero sinzi ko ari jina vyitwa nuko ari Imana bingize mugabo nama mvuga ngo kari ya problème ya tuje ni solution ça reste à savoir iyo solution izova he sho navuye ntahura mu nyuma simpaka denzana ya solution no ya des autres bozizana mugabo amaso wanje arampermeta kubona akama chance kumona ati okay hagi mutagana neza isi ngaha vraiment turabuze umuntu yo tuzanira amabisi cyaje nshoboye mugabo uyu murongo uranteye ikibazo alors nimba nzobisengera nimba nzomobiliza abantu nikuvuga ngo wa muntu azanye bisi ikiba 6 ya twese kuko ako kantu kari karanciye mu mutwe même si je n'étais pas capable ko gicona bikoze so ivyo bintu rero sinzi ko bavyiga mugabo gukomera ikingorane kuyisigura ko gitahuritse ibyo baraza kuvyiga kuko hari umuntu afise produit atasha kudandaza bayimudandariza n'umuntu haje abana niwe yikoze iri bien taillé mugabo unfortunately mubwiye ivugiye ko ntavyo afise bivuga ko kandi gwiwe iyo nce tuma hariho izindi mpano z'undi muntu nawe arashobora kuyikora agacagira agacayisigura neza ugaca muyimuguri yego mbega mu Burundi biroroshe ku investisa nibihe bintu bibuza abarundi ku investisa urakoze mu Burundi novuga ngo biroroshe cyane gose ku investisa kubera contexte turimo yaba ya politique canke economique iratwancourage kuvuga ngo kwemeza muri birashoboka muri 48 heures of une société tanguye ubu rero ikintu nibaza
kitubuza kwinvestisa malgré yuko vyari byoroshe. Ubwa mbere n'igihe tubura umutahe. Là je vais dire wa muntu mpeje kuvuga yari yamaze kubona un problème arayibona atazana solution. Rimwe na rimwe kubura capital birashaka kubuza umuntu gutangura bikamuza kwinvestisa. Uwo n'umuce sinagira ibiharuro rusheshe gose mu mvuga ibitigiri nyine bingana abantu barabaho babuze umutahe. Mugabo abantu ntibicaye abantu baragira des épargnes. Ko kuri jewe si vous avez un projet de 10 millions ukaba uri kuravuga iyo projet plus de 10 ans mugabo ukaba utarashira ahantu ku ruhande même 10 000 je ndakwita umu escroc. Alors si tu oses kumobiliza abantu moi j'ai un projet de 10 millions urabona shaka kubaza no ifise kuva ryari yo kuva nkiri umwana mo ndavyifuza minsi yose bese OK none si 10 millions vous avez déjà épargné combien ngo yangu urumva kuvuga ngo ntakora ngo ntafise uri kuragira wesco. Si rero imizo ndoto zawe zizera wabwiza gupeya sacrifice ikiguzi gusaba rero nukugana amaguru bose ari muri bisi nugusiba weekend ukicara muhira abantu bose ari mu kirori kubera wewe urafise indoto wizera ko arizo. Alors kubura umutahe biratuma abantu batinvestisa. Ikindi ni ubwoba bwo gufata amariski gutinya ibiri imbere bifite n'isana zane bitubuza kuziganya kubera tuvuga ngo kazoza kacu mbega bimeze gute mbega je vyopfa haha mbega ryo sambuka mbega je imvura yagwika biswa nk'amazi no amariski arabaho nitwige neza amariski ntituyafate dusinziriye tuyige tuyanalize turabona neza ko amariski abereye kugira tuyafate hama rero twa abantu bakora bagabanya amajambo none vraiment nimba ari projet ikinga rya 330 000 kugira iyo étude ndayimareka imyaka 10 kugira gura amakwasi 6 no ni imbere ya realistique ntahure yuko hariho reality iri kinga pa haba risk ni ya amapine atoboka pine ko twombe twamiroke je mangaje mugabo si yari kintu kifise risk ni ya nice ngenda bukebuke cinangajemo n'abahinga babitandukanye bamfasha kuraba izo risk. Hama ikindi ni no maîtrise ya secteur tugomba gukoreramo hama tugace dutinya kwiga nitwemere ko kwiga ngira kubera twumvise amashuri menshi byose biri d'une façon formelle bacha bitinya abantu mugabo je ndankuraje cyane education informelle imbwira gute imbwira ngo nkeneye kwiga kijya kineye gukora kijya kintu conzi ni nemera ujya muntu akinyigishe barabatera blague y'umuntu ngo yaranze kwiga imodoka ukora ngatwigisha mu pays umuntu ngo maye toyikore hose umuntu afite niveau d'étude yisununuye muri secondaire ngo no kame ngo je mu docteur no kwigisha n'ijya mu ntazi kuwutwara. Anyway rero twumve ko tugomba gukora business tugiza kuba humble duce bugufi ibi bintu je ntatahura nze kuvyiga rero abantu baca beshapa ugorogane ko kwiga bagasaga makorokita abakozi monami ukarokita umukozi gukora ikintu utazi uzokora neza igihe ari interest. Unfortunately naho ufite umutaye munini yawe muzowamugabura abane abakozi bamva ngo ngira ndoge ruguru kubera ko abonye mabuja afite agira decor muga mabuja ntavyazi ngo bikora cyaguma kusigura ibintu yirana responsable kubera iki kubera muri we ntazi yuko wowe bishobora amaze ko tobishobora nicyo kiratuma habaho kutinvesta mu kintu. Ikindi kintu ni structure ya gouvernement nibaza ko dukwiye gutakamba abajene badutezurire si on commence les entreprises habeho umwanya vraiment sarikore habeho umwanya badufasha bwatokiye si vous commence hama gouvernement ndazi ko yase amasekitira ryoshe notama nka paeje ya Gitega ya promotion gwaruka ama initiative ni menshi hariho na ADP sawa mugabo rema nibagira akantu batubwire ko abajene bagati umujene azotangura ishuri agize initiative gutangura crypto business aheze kuja gusaba kaza kimve kuga create tumwankuraje uwo muntu peut-être nimba hari inyubako za leta ata muntu azikoreramo bamutize mu petit korere n'isomene irondera amahera n'ubuzima akora umwaka wose baca muduza si hari ingene abigisha bahembwa na leta uwo mufashe mu gutegura ama plan d'affaires bamufashe so rero ibiki nibaza ko kiturengeye twese mugabo turagitakambira kugira ngo umujene twexonere mu bintu kanaka hamwe batwa tugitangura twebwe ugatuza na business yawe hari aba asijeti abantu bashobora kwaka TVA ntimuzociramwe wa mukigwana so rero iyi nayo irashaka gutuma tudatangura gushira amafaranga mu kintu. Iki ni ikintu cyanyuma ngaho novuga ni ikintu cyo kwikunda kandi Imana yacaka n'abantu bafite amafaranga mwe babitse mu nzu samblange tugo turabura amafaranga dukoresha imigambi iratwishe inka zirabuze ivyatsi uni muntu yafite kuri kese atekanye nari no muri banke basi ngo bandi banayegura arayabitse mu nzu muri banke hari umuntu mwiza abashaje muri banke yatwaye bakamuha nimba yitwaho 4 si pour ça tode nterane were iyo depagize come on umuntu aritekaniye seza mfamerewe neza amashuri barize mugaye amafaranga
vraiment ni immobilier yabitse mu nzu umutima ni mubi ibintu rero nuca mvuga ngo umutima mubi wacu utuza kuyashira mu kintu ugaca utera imbere we wenyene abakwegere bose bagapfa kandi ufise frambo mu nzu uwo mutima rero urashaka kuratuma abantu batinvestisa bituma ata muntu azana hari uyiyaryamye ko n'uwicayeko ego hama nibihe bintu Ezekiel wibaza yuko umuntu akwiye kuraba canke kwitwararika imbere yuko ashira amafaranga yiwe mu rudandazo cyangwa muri business kanaka ibintu uvuga ati ibintu biri clair bantu ube sûr n'ibi bintu jewe ndi conseil convaincu yuko business kugira ngo itoke ibwirizwa kuza nk'inyishu y'ikibazo runaka ibi rero nta hane haraduca ntarakursa alors kugira ngo jewe nzane urudandazo rwanje gira mbanze niyumvire mbega hariho ingorane yange mba gutorera umuti mbega ingorane ikomeye ku rugezo rwahe kuko abarundi nabo nyene bari bizarre ukuntu zamva ngo iyivunitse ikagucumbagira kuvuga ngo nawe utazana business arazoba arabaho iyo rero ca ntangura kwezita alors il faut que ndaba kiyo ngorane uwo muntu ari murarishinga hamaze kubona murarishinga nka identify cyane igare mbega bayeho gute mbega iyi ngorane yiwe uriko uramuraba yarafise situation désirée yifuza kuzoshika mu buzima nimeze gute ndiko ndanaliza ya ngorane uburemere bwayo kuko iyo ngorane iza kuba ari nini niko solution nzozana bazogura banyarutse kubera iki kubera barazi yuko acapfa kuvuga ni ya ngorane afise uwo ni wa mukiriya akuguriye atakubwira ngo urakoze cyane iyo utahaba abantu nkange wogwira ante ntumugabiye mugize change produce service avec amafaranga mugaba aciye agushimira ni kubera ko iyo wowe wazanye yari taye bien ku kibazo cari gihari alors kumenya ingorane kumenya ama alternative hari mbega none anatana ko na solution babayeho gute nimba bahora afise babayeho rero iyi solution izotuma itagurwa amafaranga menshi hama ikintu niyumvira cyanda mbega iyi solution yanje ngira nzana ntize kuba ari copy and paste copy call ahubwo ize kuza iraba ikibazo ni hane mu gukora message promotionnel gupro kugira publication mvuga nti ya ngwane wari ufise nayizana inyishu kuko jeteo ko nagize na recherche ndazi kiyo ngwano ifise hama kandi ngacangira ati démarche mbega sinzoke na matière première mbega afunise barabaho mbega ibintu biratoreka au niveau local mbega nzobitora mbega rero wa mukiriya wanje potentiel afise ya ngorane mbega afise pouvoir dashimeze gute ninakora solution nziza gose adashaka kwa affording cyangwa ndayikora ibaye kugira ngo uwo muntu azogirente azo ishobore hama ikindi ntitute mu bintu mu ndasa twige tugire ama plan d'affaires tugire ama étude de marché turabe ko ama projet yacu izoreisisa igatera imbere cyo kino tucige neza turaba uburyo bwose dutangure business muga ugumize mu mutwe ngira nkore business ari solution ku ngwane runaka za kwibaza mbega iyo ngorane uwo muntu abayeho gute aratekanye ntazongurira muga nimba aratekanye rero azongurira umuntu wese uko adukurikirana ikintu avuze ni ikintu gikomeye cyane nimba hari ikintu ukeneye gukora banza wese yuko hariho ingorane uje gukemura bizokorohera ego hama ikindi kibazo nashaka ko utuganiriza ko gatoya ni ikintu cama cyashitse surtout muri business ntivyama bigenda nkuko umuntu avyibaza birashika umuntu agahomba birashika uko wateguye ntibigenda uko byari sanse kugenda mbega umuntu nyifata kwiye kugira muri ico gihe niyihe ya mbere worira ugakoma induru bikabasha muri 2014 narahomvye 20 million asi blague 2014 nazo nyam projet no shaka bibuka yitwa Shining Burundi nahimiriza abantu gutembera ruguru kugira barabe ingene hameze bace bemvestisa ukabwira umuntu agaca kubisigura ngo ngo shango je afite ngwane muceri biharage ujenje bakamu from bya visit Burundi I did the same thing Shining Burundi yari well designed mugabo narahomvye alors ko navuga nti banzi babare pa ko base normal kuko urumva utakaje cy'agaciro kuri wewe icya kabiri informa partenaire bose ufise si yari un projet kintu musangira undi muntu banza we informe wa muntu musangiye ati burya rero nahomvye ikindi mu kumenforma umwereke n'ivyemezo aho mwahombeye kuko iriya deka tudekara ko twahomvye mugabo tugomba gukura nk'umugenzi wacu savreman imana irabihana fore kuvuze ko wahomvye wahombeye he mbego ashaka kubibona ikindi naco gira pause tekana accepta idea muri wewe wumva ko wabuze
icara utekane kuvuga ko wahomvye si bibi rega hahomvye watanguye rega bose no bose ubona ko twazi parcours zabo barahomvye kugira umuntu akore tararyaka bunya ntani yabanje gufasha arega igihumbi there is a reason icara utekane urefreshes hama ico nibaza umaze gutora ku identify aho wahombeye uce ugire mu Kenya umva je naharavye gituma nahomvye muri tourisme nategura gutembereza abantu nategura kuzoronka abantu 50 malheureusement haje abantu bane icara urabira aho wahombeye ubu rero aho wahombeye kenshi abari ahantu hatatu ahambere ni produit yandi tasose uko nayishaka icya kabiri nabuze umuguzi rero igihe wateguye plan d'affaires nziza wa muguzi iyo so wavyumviriye kuko muri plan d'affaires uraza kwanticipa mbega nohombera hehe uco hakorera mugabo hari andi mafacteur inevitable ataco uhindura none nk'ubujene ko ndatandaza amata ku makinga bayahagaritse naciye mpomba nivyo je nabigizo ya nikuvuga mugabo caniga uburyo amata noyaho umuntu umwe yatwara injare nk'ivyo nikuvuga ngo ni identify aho nahombeye ngaca nivyukiranya mfise inkomezi benshi muri abo bagarutse babara abantu bazima kubera baba baraciye ahantu vraiment batemwanya endurance y'ubwoba. Ibintu tubwiye ni experience canke ni ibintu wigiye utubwira ampe kuri parcours yawe ya y'ubuzima. Jewe nde hajya niziki sinzi nivyo nize je nabaye ndi mu electricien de formation hama ndiga muri kaminuza niko ndagira business management ndi mu banyeshure basiba cyane hama ego kose ndaheze mugabo ndi muri wa muntu kandi vyongeye iyo maze kamenya ico nkeneye aho bagikora hose zogisangaye si c'est une formation nzogenda si bisaba guca bugufi nkigira ko umuntu nzomigirako so rero je mu byukuri ivyo ni muno munsi subuzima bw'ivyo nize mugabo n'ubuzima bw'uko nagize me contentement yuko utaba uko nshaka yuko defier la société nuko ibintu bibwiza kugenda kumva ko umuntu wese afite inzira amaze gucaba mu buzima bwiwe ibintu c'est comme ça c'est la vie c'est comme ça au Burundi oya je ndi permeta nkubahuka kandi bya bintu bose bamaze kugira nka sa mu rufasoni tubihindure gatoye twaco vyamo co vyovamo alors ndingango ndabwira ibintu nakoze apana nize nagerageje hari igihe manandika ndiko nimba kwandika igitabo namaze kugira amapara atari makeyi kubera kamwe bino vyimviro nagize none bisangiza n'abandi bantu mugabo ibiri ko nababwira sinyo natereshaje oya n'ubuzima veki ibintu nagize wambaje aho nahombe nagwa exam muri 2014 ni projet abantu bose bari bazi mu Burundi shining Burundi kuri Tenebera haci ya nose ama affiche j'ai perdu 20 millions alors none naciye mpeba oya nguma ngaruka n'ubu isigura rero ngo ibintu nabasigurira ni ubuzima nagirize chance kugerageza hama ndi wa muntu risk arayifata hama kandi chaque échec ndakura reso voilà alors expérience yanje c'est la somme des erreurs corrigées. Principe stat ugendera ko vuga ati ndazuha mu buzima bwanjye iya mbere nkunda Imana n'abantu je ndakundana vraiment numva ata muntu yomfana bibona iya kabiri na integrity itari gusa principe iri kuraba uno munsi niwo mutaje mfise ndakubika ikintu dukorana nasanzwe nzo korana ibintu byinshi gose nta muntu umanyagiza amahana mwivyo uwo ni umutaye wa meje mfise ndafise integrity hama ikindi ndakunda sport hama ikindi ni on time ndakunda kubahiriza umwanya mu buzima nta kantu nza gufata minenengwe rero nduha abantu ndubaha Imana n'abantu nkabakunda nkagerageza integrity ikaza ubwa mbere iri principe hari ndagerageza aho vyanse nkicara nkarabira aho vyanse nikuvuga ngo je kugerageza biri mu maraso vyanse sinzocanga mpeba nzogaruka mfise ikindi kintu mugabo nzohigira ikintu ese turagushimiye cyane murakoze nandi ndabashimiye je profite aussi occasion kubabwira ko dufite evenement twategura yitwa Come and Meet Your Business Partner izobala with the Sam 2022 do 9h à 16h izoba ari jeudi kuri Cave Lac Tanganyika kwinjira amafaranga 100,000 mugabo turafise education financière twigisha kuri gusa dukorera en face ya Smart hajya bita kuri Usane canke rya building bitare de Boulevard Independence na Ipona murakoze abantu bose bakeneye kumenya byinshi cyangwa kumubaza byinshi nibaza ko mwumvise adresse mwumvise na byari bakorana nawe ntuzobazimiza baci wawe nibwo nzobarungika neza kama murakoze cyane murakoze kudukurikirana naho ubutaha mu kindi kiganiro n'undi mutumire nani meza cyane.